Bagabo ngo ndabereke ingene uwo munsi mukuru wagiye ndakubwiza ukuri. Bagabo nukuri twaryohewe ntiwobona. Reka rero ndaberekeze umunsi wanje ngene watanguye. Ndatanguye n'amaritiro 4 mw'isafuriya, ndakubwiza ukuri amazi tugomba tuyarunga umunyu nkuko ubibona kw'ifoto sindokubesha. Uno munsi ngomba ndabayagire rero bagabo mwebwe mutanzi muramenye uno munsi sindokubesha. Jewe ndi umuntu ntakompiri ku buzima ndavyorosha. Ndavyuce saa 11 zo mu gatondo kubera umunefyu wanje yarafise birthday. Rero bagabo ndamukoreye ibintu bizima sindokubesha. Rero reka dutangure. Ndatanguye nakunyu hama aroma hama bagabo kakamagi bagabo tutazi ibyo basizemwo dusiramwo n'aka red chili pasta. Urumva ko nako n'agapiripiri bahonze basira muri iyo shashe sindokubesha. Agapiripiri karakenewe mu buzima sindokubesha, ntikababa gose muga karakenewe. Aka niko dushaka mu buzima. Ukabuze byose utubivamwo nta birthday iba. Amwe utusiramwo aka kajinja kakoko karinze kabura mana y'ikigongwe. Uce ufata vyose warufise kuri kalenda uno munsi byuza gukora uco bivamo uce wicara kuko nta kindi kintu wobo wakoze ndakubwiza ukuri. Bagabo urunge naka kakimji kakandi kanini karaheze mu masoko sindagasanzeyo mugabo ndaciye ndondera akandi nkako. Akakene karakaze gusumba kagenda hora nkoresha. Witonde ntusiremwo vyinshi. Gusa niko yazari litiro 4 z'amazi so ndibaza bigenda neza kandi vyagiye neza. Hama rero uvange neza na vyene bita ubwenge sindokubesha. Neza gose ukubibona sindokubesha. Jewe nkunda ibintu vyiyubashe vyoroshe kandi bitarinze kunkompirika mu buzima. Aha rero aya mazi twariko turayarunga utusira kwa umurumyo utusiramwo umuriro hama rero uteke. Mwe mutozi inkoko zanyu ndabazi mwebwe mwa Eva mugomba ibintu vyiza muga mutakoreye. Mugomba kwaha amatunda gusa ndabizi ni muronge izi ntuze zanyu muzikuremwo corona ya 2020 ndakubwiza ukuri. Iyi corona itagutwaye aka kantuza kagakoko ko guhitana utakogeze neza ngo gakuremwo ubucafu. Koze neza imbere indani bagabo woze. Kuko usanga igihe bakabaga bapfuye kugatekera uko nyene ntibakogeze. Rero akazi kawe nako nyene ko koza iyo nkoko sindokubesha. Witonde hama ucuza ku nyama nazo. Bagabo ndari mfise inyama ndari ndakuye yezo. Ndari ndateguye nyene kuziteka uno munsi. Ndakuye amasasha 2 zimwe zirakase izindi ntizikase mugabo bagabo vyose nukuronga ndabizibika zironze mugabo ndazikuye muri frigo ndongera kuzironga ubwa kabiri. Ntimuze muri iyi camurya ibintu bitogeze. Ayo mafaranga ya fagitira aziye n'uyariho utidoga ndabizi. Bagabo ndazi ko ibintu byazimvye ubu vyabaye nabe mugabo no kwirinda navyo nivyo kuko leta yadufatiye umwanzuro wo kudusahura no kutwica. Aha ndakubwiza ukuri wowe utirinze turya dufaranga duke baguha muri leta bagomba ko dusubira muri leta. Bagabo nawe uri leta wobikora. Hama rero woze naho warongeye inyama ni byose mukusiramwo amaveji yawe vyoze neza gose kuko aho warongeye inyama haba hakiri umucafu. Nuko nyene utangure woze ivyo woza n'imikasi wakoreseze. Bagabo ukoresa amazi asushe kugira wice bagiteria. Ukoreseze yakanye zigumamwo sindokubesha. Baga nivyo nyene. Baga tuvugisha ukuri n'abagenzi bacu kandi ndabakunda ngomba ko muramba mu gihugu sindokubesha. Nuko nukwirinda. Nuko nukuri. Hama rero ucufata utangure gukata inyama zawe kugira turaziteka muko turi kugira amaveji. Wewe uko sanzwe uzikata ugira ivyo nyene. Ntugire zewe nk'ibindi gukora duto kuko twari tugiye mu munsi mukuru w'umwana. Ni vyiza rero gukora ibintu bizima na nyene aza gukunda azohora yibuka kunezereza abana. Nivyo navyo bavuze ngo bagomba umusosi
ebagabo w'inyama n'inkoko ebagabo nanze ndabibagirira kuko ebagabo ni umwana wanje ndamukunda ni umwana w'umusista wanje mugabo ebagabo ni nk'uwanze nyene nawe ucuvyumva ebagabo nukuri ndamugiriye ibintu bizima ntabwo ndagombye kuyihuta nka Eva no kuri ndagize vyoroshe ndakubwiza ukuri zimwe rero zari zisanzwe zikase ndacengereka ko ngaho hejuru uko nyene ubibona nukuri ntidukompereka ibintu haba namba no kuvyorosha ndakubwiza ukuri hama rero ebagabo tugenda usire ko nyene niko zaboneka tugenda rero usire ngaha kuntuze kwisafu kwishiga kuko hariya hari gutekwa amazi y'inkoko ucufata rero amazi makeyi yavuye muri ya ntuze yamwe wabiza utarasiramwe inkoko usukemwo hejuru kuko yene yarimwe ibirungo yarimwo vyose fata biyiko 3-4 usukemwo uko nyene ubibona kweri ntiyagira ibintu komplika mu buzima bwaramaze gupararangana mugabo nawe ntucu byongerekanya nuko nyene ebaga bibiyiko 4 bikwiye hama ucusirako ucuvanga buke hama rero ucusirako intuzeye uvanga uko nyene buke hama ucusirako umurumyo ndakubwiza ukuri nuko twe ntitwigora muri iki gihe ebagabo nukuri turugomba korosha ibintu nukuri hama rero ucugenda ufate ya nkoko nayo uko nyene muri amazi asigaye ucufata urundurire mw'iyo nkoko uko nyene bagabo murabona ko ikwiyemo yose ucomekamo amaguru urabe ko yinzira muko nyene hama ucusirako umurumyo ndakubwiza ukuri hamuce woza ico kintu uzeye wasizemo inkoko ucoze neza hama rero ucusiramo amaveji na yuronge ebagabo ndakubwiza ukuri ebagabo ibi nivyo dukoresha nta bindi uno munsi agasereri ntabwo ndarinda gafise muri firigo na kene kari kuzamwe mugabo ntikarimwo muri firigo ndakubwiza ukuri hamuronge neza witonde amahera ya fagitira ziye nta kibazo ndakubwiza ukuri kuko iki gihe nukwirinda vyose batera imiti nuko nyene bandanya bikata uko nyene ubishoboye kubikata wewe nyene uko ubishoboye ni kuvyugira ndakubwiza ukuri ntukeneye no kubikata neza gose nk'igitunguru urashobora gukatamo kabiri kuko ndaza kubereka imbere ukuntu tuza kubikorera ndafase ibitunguru 3 vyera na 2 bitukura itomate zozo ndatereyemo uko nyene ntabwo vyari ndarinkeneye kuzikata neza kuko ebagabo ziraza gufyondeka nta kibazo ucusiramo nakarya gapiripiri n'amapaprika rero ucuyakata neza uko usanzwe wowe ubikora zewe nuko kweri ndabigize amapaprika no gukuramo zirya mbuto z'indani nuko bigira reka rero tuyage mwebwe nukuri aya matora ya USA muyabona gute ego ndazi ko atabihugu na bimwe vyoroshe muga mbona abantu bo mbona baje bari ku running for president vyabagoye bagakwere Trump ntabwo bigenda neza ujya umugore nawe aragerageza muga na nyene ndabona umenga ntibiri kugenda uko abisace fata rero amazi make yava mu nkoko usuke ngaho muri ayo muntu uzeye muri ivyo bintu ivyo biveji vyacu wibuke nako gapiripiri kugasira hejuru kugira uze kukibuka kugakuramwo mu kuza gufyonda ivyo biveji ukukunda urupiripiri wo gafyondana mu gatwebwe ebagabe yini birthday y'umwana sukako kakamagi n'ukuri dukeneye umunyu usiremwo n'utunyu dukeyi canka ka aroma hamutu suka kwa amazi makeyi yasushe hama rero ebagabo ucugereka ku murumyo ucurindira ibitangaza bibe mwisafuriya sindokubesha hamubandanye ku bintu vyawe raba kwizo nyama nazo ziri ku rutonde zitataye umurongo ebagabo ziboneka neza ziteke nyene ebagabo nk'iminota 20 uri kuziteka kuko turaza kuzikaranga mu kanya tuzisire mu isosi ivyo meveji duteshe nivyo tuza kugira intuzeye umusosi hama rero ebagabo uze kuraba ko intuzeye inkoko yawe iri gusa usiremwe agapiripiri tugomba kumotesha ibintu tugomba kuryosha ibintu ebagabo ndagomba ndayihinduze ebagaze amaboko yaratimbye sindokubesha amaboko yaratimbye nkoresha abagabo amaboko yanze sindokubesha hama rero uyibinura
yiryame kunda hama ucongera ubizeko iyindi minota 30 sindokubeshe. Mwebwe rero mwambazize ngo ushobora guteka inkoko gute utayigize mu ifuru, nimurindire ngaho ndabereka ingene muyikora kuko mwarabimbazize ati utafise ifuru wokora gute. Uno munsi ntituyisira mu ifuru, ndabereka imbere ibyo tuyikorera. Fata ugasupinate kawe usiremwo ngaho muri iyo safuriya kuko turarindiriye tugomba tuze guteka umusosi w'inyama, agasupinate niyo nkoko nyene hama rero n'intuzeye n'isosi ndaza kubereka ibindi ngaho imbere. Aha mubisire ngaho ku ruhande bibe birarindiriye. Tugomba rero tugire intuzeye ukuntu bitunguru vy'isosi y'inyama nibiza kuza muri spinate. Ubikata uko nyene bito, atari bito gose nkuko kabiri hagati nta kibazo. Burya igitunguru gusakirira kugikata uko bishace hama rero ukagisira mu ntuze mu ndya. Kiraryoshe indya kandi ebagabo yine antidote ndakubwiza ukuri. Bamwe rero muhora mugwara ibicurane, muhora mugwara ibiki n'ibiki, ni kubera mutagitunguru murya. Na Satani aziye kugutera hari gihahura n'ico gitunguru agacindwa mu izina rya Yesu sindokubesha. Ndakubwiza ukuri. Emwe rero no gukunda igitunguru usanzwe utakunze kukirya iyi niyo antidote. Iyi ni ya ntuzeye ya antibiotika bahora bagutera ku bitaro. Wewe rero utakunda kuyikoresha ngo yige muhira, nico gituma bagutera ije yo ku bitaro. N'ahandi yaba wirira agatunguru kawe ukakarya neza, ebagabo nta ngwara ibikwegera ndakubwiza ukuri. Na Satani ntaba kwegera. Hama rero ya maveji murabona ko yarahiye. Ukuremo ako gapiripiri wibuke ugakuramo muka ubisira muri aka kuma. Ufate rero intuze ya maveji usiremwo ngaho muri aka kuma. Tugomba abagabo gukora umusosi uteye ubwoba. Arya amazi yasigara ya veji uze kuyasuka hajya mu nkoko nta kibazo. Kuko intuze ijya nkoko irakenera nyene naye ni sosi ya maveji y'agatomate y'iki byose. Mugabo reka ndabibereka ngaho imbere nta kibazo ni mwitonde naho turi kuza. Wateguye gukora ibintu bizima ebagabo urabirindira ntiwihuta nka Eva. Fata amazi make yusukemwo. Ndarimpaswe gusha kubera kuyihuta nanze nka Eva. Ndakubwiza ukuri hamutse ubifyonda nako kuma ebagabo isosi urabona ko itangwe kuboneka danje sindokubesha. Nuko fata rero ibiyiko 2-3 usuke muri ka spinach kawe uko nyene ubibona. Mwabibonye uko nyene ndagize ibiyiko 3 n'igice uko nyene usigaze gusa isosi y'inyama. Hama rero ususiramwa ususuka kutuvuta dukeyi twa olive tumwe tuva muri Palestina. Arico gituma mubona Israel ishaka kwiba barya abantu kweri ntibazakizwa. Ufate n'utuvuta dukeyi tuvuye mu nkoko uko nyene ucusuka ko hejuru. Aha tugomba kuryosha ibintu sindokubesha. Ndagize utuyiko 2 kugira nyene biryohe. Hamuco wongera ufundikire ngaho naho ucusira ku murumyo ebagabo ucureka bitekwe buke vyitonze. Aho rero ndaringiye gukaba amasiga ndagomba nkarange n'inyama ndaciye ndiyumvira ko ndokaba amasiga kugira ngaha bibe birasha. Murabona ngaho ndabikavye. Hama rero reka ndabereka ingene muteka mukaranga inyama. Iyo sosi iri muri inyama yimimine hasigare inyama zonyene. Reka ndabibereka ngaho imbere. Iyo sosi ntuyite ndazi ko mwebwe mukunda gusesagura. Hariho abantu ba Eva bagomba ibintu vyoroshe gusa sindokubesha. Ebagabo hama rero uruhingera y'amazi wayamiminye ntuzeye atamazi ubona yarimwo ususukamwe amavuta makeyi. Tugomba korosha inyama. Murabibona? Tugomba gukaranga inyama tutazisize mu mavuta menshi. Hama rero tuzurarindira nk'iminota 4 kuri ruhande utari kuvaranga manzo uvange buke. Hama tuzurarindira iminota 4 uwongera uvanga, iminota 4 uwongera uvanga. Aha naze ndi kuzivanga ndi kuzikura mu mwuka gusa ni kubera nyene muri kubona kuri foto. Aho ndarindira iyindi minota 4 ndavanga. Murabitahura. Uri kugerageza gukaranga izo nyama
ntukore ibindi wiyumviriye mu mutwe ngo upfe gusukamwo ibitunguru inyama zitararonka akabara. Tugomba tuziha akabara ka brown. Genda urabe ko inkoko nayo bagabo yegereze gusha, ndakubwiza ukuri. Nukuraba ibintu ko ndarimaze kubona umenga yari imeze baga nanze ndati imbamana yanze. Urabona ko tanamaga nkoresa canke ikintu ngo ngire bagabo ndakabinu yuko nyene. Hama rero baga ndarindira gatoyi, hama candagira intuzeye inyama ziri guteka, hama hari haheze iminota 4 ndongera ndavanga. Murabona ko izi zo musi zitanguye kuronka ibara, murabibona nuko nyene nuko tuzishaka. Mugusiramwe ibitunguru rero umanze urindire zibe zigira akabara nk'izikaranze. Tugomba ibintu bizima, tugomba ko umwana aza kunezerwa. Yego naho atazovyibuka ibi abana biki gihe bibagira n'ingoga, mugabo bagabo umugirira ibintu bizima sindokubesha. Hama rero bagabo uduze gatoyi uko ya nkoko tugomba kuyikura muri ayo mazi tuyisire kuri ngaho nyene uko nyene. Bagaze nteruza amaboko ndakubwiza ukuri. Murabona ko yahiye, mumanze murindire ukora ibindi muko ibirahora sindokubesha. Ufata ibitunguru vyawe nyene ubimanyagura ubikure ko ntubivange nyene uko nyene ubibona. Jewe uno munsi ndateguye kubagirira video nini gose ndende, ni mwitonde bagabo. Iyi ni televiziyo ndakubwiza ukuri. Ugomba usire no kuri televiziyo wicare wirebera ibi bitangaza. Hama rero uvanga ibitunguru mu nyama, kubera inyama zari zamaze kuronka akabara kandi zaboneka neza. Hariho rero ukuntu ushobora no kurya inyama ukunyene wazisize mu dutunguru, ntukenere gusiramwo isosi. Ibi biraryoha, nibi biraryoha. Hari mu nyama harimo akarungo, ngaha rero ugomba kuzirya uzufata ukamemeka ko aka brown sugar, ukasumemekaho hejuru ukasuzikuramwo uko nyene, nazo ziraryoha. Mugu umwana yagombye ngo isosi aza kugira isubugari, nico gituma dusukemwo ya sosi twa fyonda kare. Urumva nibi nyene biraryoha nta kibazo. Ucusira ko manzi ukarindira nyene kugira ibitunguru niyo sosi bivangane neza. Hama rero nakunyu kari mu nyama kaze muri iyo sosi, hama rero ukacuvanga buke umanze ufundikire uko nyene muko ucuza mu bindi bintu, ntuze kurondera ibindi bintu bitakureba. Hama rero bagabo genda urabe ku gaspinate nyene katanguye na kene kakiri ku murongo, murabona. Hama rero agaspinate kari gatanguye gushuha, bagabo kakaspinate kararyoha igihe wagatetse uko. Nukeneye kugakaranga, ufata nyene amaveji isosi ugasiramo ukajuteka buke buke. Ibi bintu biri simple. Ndakubwiza ukuri, urinze uteka aka gaspinate abana bararya bagahaga. Ndakubwiza ukuri kandi baragakunda. Ku bana batarya amaveji, aka gaspinate kari very important kukagira muhira. Ufate ya sosi twakura mu nyama rero kwa mimina ucusuka bwuko hejuru. Mugumanze kuyumvira ko atamuye mwese urimo mu kuyisukamo. Tufata rero ntuzeye n'ibiyiko bibiri vya ya sosi iri mu nkoko ucusukamwo. Ucusira amazi yene make kuri muri ca ntuzeye ca cuma kugira nyene isosi yose yasigayemwo izemwo. Bagabo tugomba kuryosha ibintu ngaha. Wumvire kwa kunyuka kwiye muko ubandanye mu bindi vyawe. Hama rero ubu tugomba dukate iyi nkoko. Ndakubwiza ukuri, iyi nkoko iraryoshe gukata, mugasi ngomba kubarambira. Ngomba ndabinyarukane, utangura gukura kwa maguru, mukugira byose umanza gukura kwa maguru yose. Zewe niko mporangira, manza kurendera inkoko yahoze, singomba gukora ngo yasushe kuko bagabo iragoye gukata ishushe. Murabona ko yari igishushe gatoyi, mugabo ngaha nta kibazo ndari gusobora gusurvivinga. Hamukure kwitako ryose ibasa ryose. Turaza kuzihimbagura buto buto kuko bagabo tugomba kuronka inyama nyinshi kugira tunezerwe. Ndakubwiza ukuri. Aha rero bagabo ndacensira ku ruhande kugira rero ntangure gukata ibintu ngira ibintu bizima. Ndakubwiza ukuri. Yego utuyigaramika uko nyene basa ukatuyikata
neza neza. Murabona urakata neza ukagira utubaba ukadukata neza ugakurako. Mwebwe muzi gukata inyama murazi ko inkoko usanga ifise utuntuze twinshi. Urabona ugenda ukata umusoso ukata uko nyene, ukamukata neza uko nyene. Usanga ufise nk'uwo musoso wari ufise amagufa hagati, wowe rero ugenda umanyura ndakubwiza ukuri umanyura neza. Tugomba ibintu bizima bitagoranye, muga hari igihe bigorana. Ufise intambi ikomeye urakata neza ibintu. Kandi ntitugomba kuyisanzaza, urakata nyene buke witonze. Hari igihe bitagenda mugabo witonde nyene witonde. Urabona uwa kabiri turawuronse. Yego bagabo ndaciye nyene nyaruca byagiye uko nyene. Murabona hama rero mwe mwambazize mufata olive oil, amavuta ya olive, kuko amavuta ya olive usanga adafise amafate menshi. Ntugire menshi gose arenze, ayo arakwiye. Uyamanzu yasushe neza, uce rero ugira usiga izi nyama akakamagi canke akunyu. Akakamagi gakunda kuryoha gose kuko karafata neza ku nyama. Tugomba inyama bagabiza kuryoha. Witonde ugire buke buke gose. Buke ugenda uwuzuza hose. Tugomba ko bagabo ziza kuryoha sindokubesha. Ndagize ndaza kubibereka inyuma. Witonde buke. Urabona ngaho ko ndaringize umunyu mwinshi. Mugabo ndacenda mukuraho mukeyi ncandagira. Murabona ko ndarindi ni byiza rero kugirira hejuru cyangwa ku ruhande kugira ntusiremo umunyu mwinshi. Accident ziraba mugabo umenye kuvyitwaramo neza. Murabona ingene ziboneka twazirunze zose neza. Ufise ibindi birungo wosirako, mugabo aka gakoko karakunda kuryoha ntukeneye ibintu vyinshi. Ucufata rero ya mavuta yasushe usiremwo ya nkoko yawe. Uku rero niko ushobora kukaranga inyama iyi nkoko utayisize mu ifuru. Ufata amavuta ugasiramwo ukazura karanga nkeyi. Nuko bikora rero. Ndabikwereka ngaho imbere kandi ziraryoha. Iyi niyiryoha gose kurusha zirya wasize mu ifuru. Mugana zirya wasize mu ifuru ziraryoha nta kibazo. Muga izo wasize mu mavuta bagabo izi zidanje n'akaboko urafyeta ndakubwiza ukuri. Nyi witegereze honyene kuntu ziboneka ku ifoto. Murazibona? Murabona izi nkoko kwere? Ndakubwiza ukuri sindokubesha, ngomba kukubwiza ukuri ibi bintu vyari biteye ubwoba. Bagabo nazebo sindamaze no kurindira ngo manze nazitware muri party. Ndafase imwe ndayimokora sindokubesha. Nuko Ego ebaga turi mu guheza singomba kubarambira. Turi mu guheza n'ukuri. Turi mu guheza nimwihangana. Ntabwo ndabereka vyose. Murabona ebaga ngizi nkoko raraba. Ni kuziboneka uraziteka zose ukazikaranga buke uri gukora n'ibindi bintu ku ruhande n'ukuri. Ego ebagize zari za nyuma. Hama rero nce ndabereka ingene ziboneka. Mwebwe mukunda gusesagura iyi sosi watecemwe inkoko urayibika muri freeze ukazoza urayikoresha. Urabona ko ndatanguye gukuramwo amandazi. Mandazi ndarinda sanzwe ndayafise. Ndayagize rero kugira na yene ndayatwara nca ndacumba n'ubugari. Bagabo ubu umuntu yatumye ko ibintu vyiza gusa sindokubesha. Ndaciye ncumba ubugari. Bagabo kandi n'ukuri ubugari twara abantu basika ndwi 8 ndacumbye ubugari butari buto kugira bagabo tuze kuryoherwa. Umwana yagize birthday reka tujye twibereho. Burya umunsi mukuru ntabwo ari uw'abana gusa, n'uwabakuze kuko nitwe twavyaye urumva natwe no kwihereza.
kandi aba bana bacu baramaze kumenyera ubugari basha ndababwiye ati ndabasiriramwo umuceri baranka bigombera ubugari ebaga nabo ndabumucumbiye murabibona sindokubesha murabona ko ndabacumbiye ubugari butari buto nitegehera ndabaraba ndabufyondagura ebagabo reka rero ndabereka ingene mu bubika nk'ubugari mugomba gutwara nko muri party utsufata urabubumbuku ugakoreza akantuze ka plastic ukatubusira mw'isashe uko nyene ukaca nyene utekera urabumbuko nyene ugatekera kugira nyene bugume busushe naho butwara mu modoka naho bugiye buguma busushe murabona uko nyene ndari ntanguye kwarura agasupinaci murabona ko ndari ndakaruye ngaho ebaga ndagomba ndagafundikire hama rero ncangisira ko na ya sosi y'inyama yari yahiye ebaga ibintu murabibona ingene biri danje twari tugiye kurya umunsi mukuru sindokubesha hamuca ufundikira vyose hamuca usira mu modoka rero ebagabo tugomba kugenda kurya ubuzima ndakubwiza ukuri uwo mwana yanezerewe sindokubesha ndagenda ndambara ka makeup kanze bagabo ndambara n'agasakoshi murabona ko ndaboneka good ebaga twari tugiye ku munsi mukuru kurya umunsi mukuru sindokubesha aha rero twari twasiceyo ebagabo twari turindiye kubimomagura sindokubesha kubimomagura ebaga twari twanwoye twariye nguwo umuhungu wa birthday yagize birthday ebagabo uyu bangana na Jeremy uwo nuwo muhungu umusostere wa umusista wanze nguyu birthday boy ebagabo karaga family meeting kwagomba kuyimomera gusa ndakubwiza ukuri ibintu vyaboneka danje ebagabo murabona ko ndari ndavyicariye sindokubesha ndariye ndahaka Jeremy nawe bagaba hariya mu gasufa ntiyagomba kurya kubera yari yavuye muhira yiririye ebagabo twebwe twabimumiye twatwenze twari turyohewe my sister nawe ngo ebagabo ngo ntitworeka kumuma abakuze ntitworeka kuyihereza kuko ebagabo nitwe twavyaye ndakubwiza ukuri kubera iki tutihereza ndakubwiza ukuri ebaga twariye twahaze ndakubwiza ukuri ni cheers for life amaserefi nayo yahaswe kutugaramika sindokubesha murabona ibi bintu vyari bimeze neza ebagabo nza gutora n'uduserefi mu kiyo sindokubesha Jeremy hagiye bagabo n'ikoti yemwe yambaye yamaze neza abana banezerewe bagabo ibintu vyari bimeze neza twasizemwo n'akazi turatamba mugabo bagabo sindabibereka ngaha atwari twiyubashe hama rero umwana aza kugira agakeke ebagabo kare abana bakunda amakeke kubi n'utwandazi twacu ndakubwiza ukuri ebaga ibintu vyari danje nyina wabo yanezerewe ibintu vyari vyiza kweri ndakubwiza ukuri hama tarazimya n'amabuji sindokubesha ebaga ibintu vyari bimeze neza sindokubesha vyari bimeze neza twanezerewe twariye emwe twahaswe gutabuka aha rero na Jeremy tugize mugira umunsi ebagabo umunsi mwiza twari tugiye kuri party tugaruce ebagabo ngaha nyene bagabo mugira umunsi mwiza murakoze kwihangana ibi bintu byose ndavuze murakoze.